wa kitchen home bakunzi b'Abayaga TV kwa kundi nyene sabone zahiye cya kinono n'umuruturutu mukama wanje bakunzi wa kitchen bakunzi ba kitchen home mwakibonye cya kinono wala rero muramumbaza ngo yo bihiye bijya he oya cyatubita reka ivyo bintu no munsi murare mfise nyakaga uno munsi no munsi murare mfise nyakaga no munsi turaza kurya ibinono mpaka bakunzi wa kitchen home bakunzi ibiganiro vyacu ndagarutse kandi Yes bakunzi wa kitchen home bakunzi ibiganiro vyacu ndagarutse kandi reka ndabaramutse mvuge ni mwiriwe bwake mwaramutse bivanye naka naho mu ye Nivyagarutse kandi kwa kundi nyene muri vya biganiro vyacu kitchen home uno munsi dutegura iki dutegura ikinono abenshi bazi ikinono ko kiribwa mu isombe gusa ikinono uno munsi nta vyisombe nta vyiki dukoresha isosi y'akaga ikinono rero kanda kibera iki wala niki wala kinono mwakibonye iki kico kinono cacu dufise mu mwanya turaza kugishira ku ziko hama tukatekata ibintu tugire mise en place fresh ibintu bimere neza hama dushira ku ziko isosi y'akaga tuza gukoresha iki kinono tuza kugishiramo ikintu bita ibitunguru hama cyo dushiramo ikindi bita itomate cyo dushiramo ikindi bita ikaroti cyo dushiramo na poivron cyo dushiramo na aubergine isosi y'akaga mukama wanje cyo dushiramo na persile oya ndabeshe cyo dushiramo na celery kuyenda bibaho kandi kuyenda bizokwamaho kandi mirere na mirere bon cyo dushiramo kandi ico tuza gukoza iyo sosi yacu n'uburobe nubwo tuza gukoza iyo sosi yacu wala hama ibindi za gushiramo n'uturungo dutandukanye sauce tomate n'ibindi wala kitchen home rero eba kinono cacu tugipasure neza fresh wala sigeza kubona birahiye no munsi murare mfise nyakaga uno munsi murare mfise nyakaga no munsi turaza kurya ibinono mpaka Yes bakunzi wa kitchen home bakunzi ibiganiro vyacu wewe tugiye tugikate tugishire mu kumbabura dushire kumbabura hama tukata rero wala tutusazi nato tuzirana n'inyama wala kitchen home no munsi rero abantu bahora batinya kurya ibintu ngo hazobaza bibonera
inyama y'inka. Voilà, kitchen home, bakuze kitchen home, musi ndabaha ibinono, musi turya ibinono by'inka. Voilà, aha icyo dukora dushyira imbabura, dushyira imbabura. Mwese bakunzi ba kitchen home, bakunzi ibiganiro byacu, cya kinono turagishyira ku mbabura. Ubu rero kiriko kiracanganya ikigwa hajya ko kira ubu rero tugiye tugira iki, tugira dukate tugira rero mise en place ya kira kintu cyose kimwe kimwe ukwaco, tugitekinike kimwe kimwe ukwaco. Voilà. Madushire kwa izi tomate kwanza mu mazi ashushe zibe ziravako ibishisho, ziravako ibishisho. Ikindi naco tube turakatakata ibitunguru. Twese bakunze kitchen home, aha turi ikiganiro, turakora umuti, turakatakata ibitunguru tuza gushiramo icyatsi cyacu. Tunguru turavanga za rouge n'izihira. Kese bakoza kitchen home. Birashushe. No musi tukikinono n'uburobi. Ala. Kandi ko ngati ibitunguru. Nkata ibitunguru. Yes, bakoze kitchen home. Aha ndiko ndakata poivro. Poivro. Buto kunza kitchen home. Voilà. Kinono ndimo ndakibona igiye. Bakunza kitchen home. Atwo dukata poivre, atwo dukata buto zagushiramo muri ya sauce, muri ya sauce zagutuma sauce iryoha. Okay. Turahejeje cyo muri bya bitunguru. Turapa ikaroti. Yesu ko kitchen home. Kandi kirabandanya. Ala. Are dukate aubergine mkurikata iragutya. Tugira gutya.
tugira uko ni aubergine. Voilà. Kese abakunzi wa Kitchen Home ni aubergine. Tutakikata voilà. Yes, kwa kudiene tugira s'abonner, subscribe, tugira j'aime, partage, share, commenter, byose. Kwa kudiene mandabaha bishasha. Ni Kitchen Home. Ni Kitchen Home. Voilà. Abemere kuza ndabaha bishasha. Voilà. Ni aubergine. Amatazi aubergine. Tari bwabone aubergine musinumwe. Abantu azi kukinono kujyana n'isombe gusa muri atanga. Jewe. Amakuru mufisi. Aubergine. Cyane n'ikinono, cyane n'karoti, cyane n'ibitunguru, cyane ya mukama wanje. Ashi. Abica. Aubergine kata ubuto ikode zo mubonye ukase nabi n'urutotura ize nabi n'urutotura rutana tabizi rero tukawuka chuma magarami Mr. Kitchen Home. Voilà. Okay, Mr. Kitchen Home. Mr. Kitchen Home. Rasazi. Yewe. Nzi nusu. Tomate zacu konkora mu mazi ashushe ndarinda. Kesi bakunzi wa Kitchen Home, bakunzi ibiganiro byacu vu shosho igirabishe bakunzi wa shosho ndabaha shojewe ndabaha sho. Voilà. Bakunzi wa Kitchen Home. Nga Mr. Kitchen Home. Kesi bakunzi wa Kitchen Home. Oh, voilà. Turagize rero gutegura vya bintu. Bakunzi wa Kitchen Home, bakunzi ba Mayaga TV, gira s'abonner, subscribe, gira j'aime, gira comment, share, ale tugira tubishire muri chat no. Kesi bakunzi wa Kitchen Home, bakunzi ibiganiro vyacu, abakunzi ba Mayaga TV. Mwabonye twaje gutegura ibintu. Ubu rero kwanza shira kwifime neza. Ubu tugira iki. Kwanza rero kinono bwe kirasha neza, tugira cyo tubishiramo. Ariko ubu ugomba kurakata irobe dushira ngaha uburobe bwacu ubu babwitaminago. Uburobe bwacu rero dukoresha bwose abana ni bunini, koresha ibamo iyi ni tuza gukoza isosi. Undi musi zobeka gucumba. Zero ko tuzochumba kaunga, duchombe sembe, duchumbe kaunga, duchumbe sembe, duchumbe kivunde inyange bwa bundi byirabura sinigere babyita ari mbari inyange numbaze. Voilà. Rero tugiye dukate irobe. Uburobe gamana yanjye. Nge nabuheruka kera. Uburobe Nagana ati zega
ndakongereza nkako voilà dukate uburobe uburobe dukata akantu gato gato tuze kwanza je ndakunda guhonja kubera biri mu mibereho yiwanje shobora gukora ikintu ngo muko nyene sinumva amahoro ugeza guhonja uraryoshe na kuriya sosi y'akaga sosi igizwe ni tomate aubergine seleri poivro karoti tunguru mukama wanje sibintu ko dukata uburobe musi turya kinono n'uburobe abatabizi babibonera aha ari bacavuga ngo jewe gishobora kurya ikinono n'amakuru ufise ikinono uzogerageza urara uburobe burabaye tayari uburobe burabaye tayari uburobe buraryoshe amana yanjye tugira ikirere ubu rero mwanya urageze wo gushiraho bya bintu n'isafuriya tugira tubivange rero ca kinono da aubergine da bitunguru ya karoti byose yes kuza kitchen home rero tugira tushiremo rero byose byose ashaka safuriya Caray, ya tú. Mira, no como. Yes. Foi la sanini di sura. Voilà. No. Adesso tukura chadushiramo iki? Chadushiramo sauce tomate. Twanga mara dushiremo sauce tomate. Shiremo sauce tomate. Tugiye gushyiramo sauce tomate, dushyiramo icyo bita chili. Kinono kikuzanira akanovera kakaza nkawe utanga imisombe. Kinono nenda kamisombe. Ureka kwanza dushyiremo kwanza aja arongo bita aja voilà turaheza twadushyiramo cyo bita bavenari ibyo birashushe cyo dukora ngaha cyo dushyiramo cyo bita umunyu. Imana ishimwe n'umutima wawe wibutse hari igihe nibagira gushyiramo umunyu ugasanga najya abandi bintu mukama wanjye
umunyu dukora ngaca dupfundikira rero turindiriye finale turindiriye finale bakunzi wa Kitchen Home, bakunzi wa Bayagwa TV, kwa kundi nyene sabone vyahiye cha kinono n'umuruturutu mukama wanje bakunzi wa Kitchen bakunzi wa Kitchen Home mwakibona cha kino wala arero muramumbaza ngo yo bihiye bijahe oya cyatubita reka ivyo bintu bakunzi wa Kitchen Home. Ubu rero cameraman bereke kiko kiramvuruga je ndagitoza intoki kirashushe bakunzi wa Kitchen Home, Yesu bakunzi wa Bayagwa TV bakunzi wa Kitchen Home biranturiye. Ubu rero ibintu bigira bisigare ngaha hasigaye yuko tubijya
tumeneka. Bakunzi wa Kitchen Home, cya kinono cyabaye mu ruturutu. Voilà. Bakunzi wa Kitchen Home, bakunzi wa Mayagwa TV, bakunzi wa Kitchen Home, bakunzi wa Mayagwa TV, tuko turahonja tumve yuko ibintu bitagase. Bandanya mugira sabuni, like, comment, share. Ciao ciao.